Turabaramukije bakunzi imbonesha kure BTV muriko muradukurikirana. Uyu n'umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye. Mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Abakoresha bategerezwa kuziganiriza kazoza abakozi nabo bategerezwa guhinyuza ko babaziganirije kazoza. Ikigo kijejwe gucungera ubuziranenge BBN kigiye gutanguza isekeza mu gihugu cose co gukura ku masoko amacupa yo mu bwoko bwa plastique. Amakuru saya gusa idonido mu kanya. Turasubiye kubaha ikaze. Ishirahamwe mpuzamakungu FINWAP ryatanze imfashanyo y'imashine nyabwonko 50 ku mugwi ujejwe rusansuma rw'abantu, uburaro, uburimyi n'ubworozi kuri uno wa 14 Ndamukiza. Ni inkuru twateguriwe na Raymond Prosper Niyonkuru. Umugwi ujejwe rusansuma wakiriye imfashanyo z'imashini nyabwonko zigezweho bita tablete kuri uno wa 14 Ndamukiza. Izo mashini uwo mugwi ukaba wazihawe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho igurirana ry'abantu FINWAP. Izo mashini nyabwonko zikazofasha mu gikorwa co gucapa imitumba n'amakartier, cartographie mu gifaransa, gitangurira rusansuma nk'uko bishikirizwa na Nicolas Ndayishimiye arongoye umugwi ujejwe rusansuma. Bino bikoresho nk'uko mubibona ni ibikoresho tuzokoresha bizodufasha ubu gutangura gucapa uko igihugu kimeze duhereye ku misozi ku mitumba ya rusansuma, ku makartier, no kwerekana ibiba bigize iyo misozi. Abantu baba muri iyo mitumba ya rusansuma, muri ayo makartier, ivyo novuga ibintu vyose bifasha mu iterambere ry'iyo mitumba ya rusansuma n'ayo makartier, nk'amashuri, amavuriro, amabarabara n'ibindi byose dusangaho muri iyo mitumba ya rusansuma. Bica bidufasha rero kuzoca dutangura ivyo nako ndavuga, uca mu makartier, mu mitumba, kugenda dufata bimwe twama tuvuga bigezweho, tufata iyo mitumba ayo makartier kugira ngo dushobore kubibona mu mashini. Izi mashini twovuga ko ari imashini nyabwonko mugabo ziteye imbere cyane gose, nizo tuzokoresha muri ivyo bikorwa tuzoba turiko turakora. No muri rusansuma nyezina tuzobandanya tubikoresha n'ibindi byose tuzoronka mu nyuma bizotera bidufasha kugira ngo dutunganye rusansuma ku buhinga bwa none, ku buhinga bugezweho. Izo mashini nyabwonko canke tablete mu gifaransa zatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu FINWAP, zikaba ari 50 zifise agaciro k'imiliyoni 158 z'amafaranga y'amarundi. Hakaba hitezwe izindi 50 ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana UNICEF rizotiza umugwi ujejwe rusansuma. Ikigo kijejwe gucungera ubuziranenge BBN kigiye gutanguza isekeza mu gihugu cose co gukura ku masoko amacupa yo mu bwoko bwa plastique atekerwamo ibintu. Kurikira Sindayikengera Severin arongoye ikigo BBN. Ibi bintu byo gutekera bikoresha ubugira kabiri kuva mu 8 ku mwaka uheze, tugerageza kugira ngo ibyo bintu bive mu isoko. Kubera iki dushaka yuko biva ku isoko? Nukubera tutosigara inyuma y'abandi. Nta bindi bihugu byinshi usanga ikintu cyakoze kizwi yuko gikora rimwe gisubira gutekerwamwo ibindi. Andiko ndavuga aya amacupa avamwo amazi, Aquavi, Kinju, Sangwe, Jibu, muramaze kubibona, atekerwamwo ubuki, atekerwamwo amavuta y'amamesa canke amakoto n'ibindi. Tukavuga n'aya macupa ya Heineken, muramaze kuyabona,
ava muri Brarudi abantu bayakoresha mu gutekera cyane cyane imitobe. Urumva rero iyo mvugo mugende mubishikirize bose, iyo mvugo yo kuvuga ngo leta nitanga ibitekerezo, iyo mvugo turayiteye ibyatsi muri BBL kuko nibyo tuteye. Yego me ntawanka ko nkanyina ngo agwaye amahere, hari ingorane nyinshi rwose. Ibitekerezo ntibiri mu 80 Burundi yarakora amacupa akaja muri Kongo akaja ahandi. Nibaza ko leta iri kiragira igishoboye ifatanije n'abayifasha bikorera utwabo kugira ngo Burundi isubire. Abakoresha bategerezwa kuziganiriza abakozi nabo bategerezwa guhinyuza ko baziganirijwe kazoza, bivugwa na Muhutu Ildefonse arongoye ishirahamwe ry'abakukuruke. Tumukurikire. Ico no hanura abakiri mu kazi, abakiriko barakora, nuko boza bararaba ko abakoresha babo baziganiriza, kuko barayabakata, barayabakata. None atagiye ariko kandi hakaba n'abandi atagiye arakurikirana, atagiye arabikurikirana, azotaha nk'uvuye kuragira inara mu mugani wawe. Mugabo nukuza barakurikirana bakabaza muri INSS, mbega umukoresha aratuziganira, aratutangira intererano ko arayibakata. Hariho n'ikindi kumbure bakoresha bashobora kugira, bagashobora kukubwira ati wewe ndaguhe nk'igihe bashobora babaha nk'amafaranga y'uburaro, akavuga ati reka ndaguhe amafaranga menshi y'uburaro, ayo nari kuguha kumusha ndayaguhe ku buraro, kugira ngo wewe waze kumenyesha make muri INSS. Urumva harimo n'akantu k'ubusuma, aze kumenyesha make muri INSS, hanyuma atanga intererano ntonya muri INSS. Mugabo bizotera ingorane umukozi. Aho rero wewe ntibari bwuguruka amaso, mugabo abubu ni buguruka amaso babibone. Ajya nyene ahubwo amuhe umushahara ukwiye, hanyuma amutangira intererano kuri uwo mushahara nyene ukwiye. Ntibagire ntuze ntazoburiremwo yagiye akukurutse, kuko azobibona ni agiye mu karuhuko k'izabukuru, ntihazoheza akabibona ko yahenzwe. Ikirungurira si ingwara, ahubwo ni ikimenyetso c'ingwara nyinshi, harimwo ingwara y'umushishito. Bivugwa na muganga Caritas Nahimana yanonosoye kuvura ingwara zo mu nda, agahimiriza abafise ibimenyetso mwenizo kwirinda gufungura ikawa hamwe n'indimu n'ibindi. Ni inkuru twateguriwe na Ange Negrita Irakoze. Kirungurira kirava ku bintu byinshi bitandukanye, muri ibyo hakaba habamwo n'ikibazo ahanini c'indwara kanaka, canke bikava no kwihuriro ry'umushishito n'umuhogo itugara neza. Bivugwa na muganga Caritas Nahimana yanonosoye kuvura indwara zo mu nda. Atangwara irimo ibyo dufunguye bimanuka birashika ngaha hatandukanya umushishito n'umuhogo, esophage. Aha hariho ikintu cugara, un système de fermeture, ibyo twita le sphincter œsophagien inférieur. Ibyo dufunguye twahejeje kubihekenya bikamanuka mu muhogo, hariho un système de commande icitegeka yuko ngaha huguruka, ibi bikaza muri estoma. Ibi vyamanutse gushika ngaha muri estoma, wunama uryama, ibi ntivyategerezwa gusubira kuduga mu muhogo, bijanye n'ayo ma acide estoma yayunguruye. Ivyo vyose birashobora ko bifata inzira itariyo, bigasubira mu muhogo, akaba arico twita ikirungurira. Umuntu avyumva nko kumenga hoba hariho amata y'amatererwa ariko araduga mu muhogo. Hariho n'ukubwira ati zambona bigeze mu kanwa. Bishobora kuba mu mice kwinshi, navuze ko ari ikimenyetso c'ingwara. Iyo ufise gastrite, ico twita
inflammation ya muqueuse gastrique. Iyo hariho acide iba yabaye nyinshi igatuma amazi biri muri estoma biba byinshi bigaca bishobora gufata inzira itariyo aho kubandanya ino bija mu mara bikaduga mu muhogo. Harimo n'izindi ndwara nyinshi z'amayulcere z'ibikomere muri estoma zishobora gutuma tugira ico kirungurira. Umuganga akavuga ko abagwayi bakunda kuba bafise ico kibazo ko bokwegera abaganga kuko cerekana indwara nyinshi. Umuganga agatanga n'impanuro ku bafise ico kibazo ku byo bakwiye kureka gufungura bitera ikirungurira. Hariho imfungurwa zituma cane ugira ibirungurira canke ntubigire. Ni bimwe bita gingembre, tangawizi mu Kiswahili, ni ikawa, ni amakoka, ni ndimu, jumbu, mwimbati. Ivyo vyose n'utagwaye arakubwira ati aha ko nari ibijumbu ndazi bikonza kugira ikirungurira. Iyo muri ico gihe rero taraja cane muri ivyo vy'ingwara bikaze dushaka kuvuga ati nywa amata ashushe. Ariko rero twoza iyo bimaze kuza biza kenshi nitonywa amata gusa, twoza kwa muganga bakadupima akabona umuti bijanye n'ingwara dufise akabona gukira. Mumenya ko ikirungurira atari ingwara nkuko benshi babizi, ariko ari ikimenyetso c'indwara nyinshi. Abaririmbyi baba mu bihugu vyo hanze baragira ingorane zo gukora indirimbo kuko usanga inzu z'ubuhinyanyuzi zizimvye bigatuma baza kuzikorera mu Burundi. Bivugwa na bamwe basanzwe baba hanze y'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Ange Negrita Irakoze. Abaririmbyi baba mu bihugu vyo hanze ntiboroherwa na gato mu bikorwa vyabo byo gukora indirimbo. Havyarimana Augustin benshi bazi nka Augusta Burundi, umwe asanzwe aba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba avuga bimwe mu bituma abaririmbyi badashobora gusohorera indirimbo zabo mu bihugu barimwo. Hama nkuko mubizi nyene abaririmbyi tuba turi no mu mahanga gupagasa ntiba vyoroshe kugira ngo umuntu akore indirimbo kuko bisaba umwanya, ino naho umwanya sikirenga kandi bigasaba uburyo n'uburyo nabwo kuburonka ino no kubukorera no kuburondera kuko ino birazimvye cane, ne studio usanga izimvye. Ariko bitewe n'ico ubugamije gushikako cyane ushaka gushikana ivyiyumviro vyiwawe nk'umuririmbyi, bavuga ngo ico umutima ushatse ngo isogo zisumba inyama. Umva rero iyo ushaka gushika kure hashoboka ibigoye byose urabicamwo uko inzira zose burya simpaka ngo zikorohere gucamwo, ariko bitewe n'icyo ushaka kugera kutegerezwa kubikora. Muri make biragoye ariko tuteza kubikora bitewe n'uburyo nshaka guteza imbere imico n'akaranga by'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi biciye mu mpano yanje yo kuririmba, ego no kugira ngo menyekanishe Burundi bwanje mu makungu. Naho bingora ndabikora kandi ntegeza kubikora. Ntaco nzoba paisible benshi bazi nka Pablo Tiken aba Dubai, we avuga ko ikigoyi ari kuronka umuhinyanyuzi mutahurana n'ibicurarangisho kama by'u Burundi, ari naco gituma bahitamo kuza kubikorera mu Burundi. Ivyo bigatuma umwanya wo gutanga indirimbo shasha uba muremure. Abaririmbyi dusanzwe dukorera hanze akenshi turakora umuziki nk'uko abandi bakora, ariko hari akenshi ntibikunda kutworohera kubera ko kenshi usanga abafite amastudio hariya atari abarundi. Rero gukorana nabo ntibiba byoroshe kubera ko iyo turiko turakora hariho karite tuba dushaka. Rero na cyane ko tutaba tuvuga n'ururimi rumwe, bataba bumva nk'iyo dushaka kuririmba mu Kirundi ugasanga nabo ntibavyumva, ntibumva na message deja turiko turatanga. Rero kugira ngo mu matching neza no mu producteur atumva n'ibyo uri kuraririmba hajya hari ikintu kibura. Nico gituma kenshi dushatse gukora kenshi uzobona tuza gukorera ino kubera ko karite tuba dushaka. Nka jewe nivuze aho merereye aba producteur bahari n'abahindi n'abapakistan. Rero kugira ngo mu Pakistan ampe karite nshaka biragoye ko sishobora kumubwira ati hano hantu havuze nk'ingoma nshaka solo irimo gitare canke piano ivugije nk'ikembe canke inanga.
ivyo sinamubwira ngo yumve ivyo ari vyo. Kenshi rero biratugora ariko turakora uko dushoboye kose kugira ngo tugume dukora, ariko bisaba kwitanga kwinshi kuko bisaba ko twideplasa kenshi tukamontra ko turaza. Kenshi biratugora nivyo usanga tugize amarotare yo gusohora indirimbo ku mwanya, kuko kenshi hari kiringo umuririmbyi burya aba yarihaye cuko aduza arasohora indirimbo. Nk'akarorero nka jewe nari narihaye kandi naremereye abafani banje ko buri mezi 3 nzoza ndabahereza indirimbo shasha, ariko kubera ivyo nyene hari igihe usanga nsohoye indirimbo shasha nyuma y'amezi 4-5 ugasanga ndiko ndagira rotare kubera ko mba ntari hafi kandi nkaba ntashoboye gusohorera imiziki yanje hariya no kuvuga rero biratugira ko ingaruka, ariko nta kundi kubera ko umuziki turawukora turawitangira ko tuwukunda, tukigora ku buryo kenshi gashoboka nubwo wacerewe ku kiringo uba wariyemeje usanga ntucererwe cyane kugira ngo abakunzi bawe ntubanyoteze. Ivyo bica vyiyongera ku buryo bwinshi bitwara mu nzu z'ubuhinyanyuzi mpuzamakungu ndetse n'uburyo bugoye bwo kumenyekanisha ivyo bikorwa mu binyamakuru muri ivyo bihugu. Aya makuru tuyarangirize mu yavugwa mu nkino twayateguriwe na Ingabire Jules Boris. Mwijoro ryakeye umukinyi Ndayishimiye Yusuf yariko arakina ari kumwe n'umugwi wa Nice mu higanwa UEFA Europa Conference League. Urukino rukaba rwarangiye umugwi wa Nice unganije ibitsindo 2 ku bindi n'umugwi wa FC Basel wo mu gihugu c'u Swiss. Ndayishimiye Yusuf Nyange akaba atangiwe mu rukino ndetse akina n'iminota yose y'urukino. Saido Ntibazonkiza agiye gusubira guhura n'umugwi wa Young Africans mu rukino rwitezwe n'abantu benshi bagera ku 60 bazoba bari ku kibuga ca Mkapa Stadium, aho umugwi wa Simba Sports Club uzoba uriko urakina n'uyo mugwi yahoze akinira inyene. Urwo rukino rukaba rwitezwe kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 16 2023. Bimaze kuba bimenyekana ko umugwi wo mu gihugu ca Congo witwa Show Sports ko ugiye gukina inkino za kivandimwe zibiri n'imigwi y'Urunani ndetse na Dinamo. Izo nkino zikaba zitezwe ku minsi ya 6 aho bazokina n'umugwi wa Dinamo igihe cy'isaha 8 ndetse no ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 8 nyene bakina n'umugwi w'Urunani. Umukinyi Ashraf Hakim afise imyaka 24 yamuka mu gihugu ca Maroc, asanzwe akinira umugwi wa Paris Saint-Germain ndetse n'umukenyezi wiwe Hiba Abouk afise imyaka 36 yamuka mu gihugu ca Espagne. Baramutse bahukana ico bita divorce mu rurimi rw'igifaransa imbere y'amategeko. Ubwo umukenyezi wa Ashraf Hakim yasaba kwerekana imitungo y'uwo mukinyi Ashraf Hakim, byaje kuba bigaragara yuko uwo mukinyi Ashraf Hakim atabutunzi na bumwe busanzwe buri kuri konte yiwe. Bikagaragara yuko ubutunzi bwiwe yahora abushira kuri konte ya mama wiwe, gutyo baza gusanga kuri konte yiwe hagaragara ataruhera na rumwe ruriko. Ni kuri inkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye kuba yashikiriye ageze hagati. Abakoresha bategerezwa kuziganiriza kazoza abakozi nabo bategerezwa guhinyuza ko baziganirijwe kazoza. Ikigo kijejwe gucungera ubuziranenge BBN kigiye gutanguza isekeza mu gihugu cose co gukura ku masoko amacupa yo mu bwoko bwa plastique atekerwamo. Turabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiranye, dushimire abadufashije kuyatororokanya, dushimire uwayarahagarikiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Amahoro y'Imana abane namwe.